ubukene bw'amafaranga y'agaciro ni kimwe mu bizingamika ubutunzi bw'igihugu. Ibi rero bikaba bimwe mu byashikirijwe na Faustin Ndikumana, umuyobozi wa Parseme ku rwego rw'igihugu, mu gihe ariko ashikiriza umwihwezo ku vyorangurwa mu mwaka uza mu gihe turangije umwaka, akaba yariko yerekana rero ibyagenze nabi n'ingene vyokosorwa. Reka rero twumvirize Faustin Ndikumana hari mu kiganiro yahaye amenyesha makuru. Aha rero akaba yaciye hirya no hino ivyokorwa kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisununure. Ubwa mbere dufashe ku by'ubutunzi, iyo dufatira ko tubona bikwiye inyishu byihuta 2022 bitatoye inyishu kandi bizingamitse ubutunzi bw'igihugu, hari ubwa mbere ikibazo c'amafaranga y'agaciro. Ikibazo c'amafaranga y'agaciro umwaka tuwusezeye kikiri ikibazo kiduhanze mu bijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Ubutunzi bw'igihugu bizotugora ko bwisununura ikibazo c'amafaranga y'agaciro kidatoye inyishu. Nta bintu byinshi tuzokura, nta rurase ekonomiki ishoboka. Ikigira kabiri ni uko bica bijana n'ibi by'ibikorwa remezo, ama infrastructure, iby'amabarabara, amabaraje y'indangankuba, dukeneye ibintu byinshi, ikibuga c'indege by'ukaraba ingene usanga kiriko kirava, imvura iri kiragora, dukeneye ibintu byinshi. Hariho amashuri muramubona intebe mashuri ingene zibuze duseze uyu mwaka, usanga abana bacicara hasi, urumva ibikorwa igituma bica bijana n'ibyo. Hanyuma ikindi nuko twabonye amashirahamwe y'amahinguriro, ibihingurira hingura bitakiboneka, ugasanga abarundi ariyo sima, isukari, inzoga, ugasanga ntibiriko biraboneka ibinyobwa vya Bralirwa. Kiba tuti none amashirahamwe ntagishoboye domande, ntagishoboye kwiza abarundi ibyo bakeneye, bihagararira he? Ngabe shizamo na yaspikirasho twamacu atubona ababija mugasanga ariko bishaka kubikuramo inyungu zabo. Ndetse hari n'izindi service ubona zitera zisubira inyuma nk'ibi vy'abanyene abantu baronka amapermis do conduire bigateba kumva ibintu byahagaze. Ugasanga abantu bagiye gutegura amamodoka kenshi na transport ziperitive, ukabona neza yuko yari ikibazo. Hama tukabona yuko hariho igwirana ry'amashirahamwe y'amahingura ibintu by'ibinyobwa, ubona neza ko akwiye kwitonera kuri yuko ca gisata ca bebene kiraba karite yabo, bakaba neza yuko ari amashirahamwe ashobora kwemerwa, akashobora gushora ibintu bikemerwa hanze mu gihugu no hanze. Mashi usanga bivuga ngo n'amajingu inzoga nshyashya, sinzi ko ari kubera ibi vya Bralirwa nyene abantu bashaka ngo reka bakora ibindi mugano kuraho ko yari kwi standard. Ikindi twagavuze kuri ibijanye na inflation, donc ibiciro vyara bonetse kuduga cyane cyane ibiciro by'ibiribwa. Uravye nko mu cegeranyo ca Istebu urabona neza yuko ibiciro by'ibiribwa ari byo byaduka cyane, byo by'imiceri by'ibiharage n'ibikinisha, bituma rero umurundi aja gusuma ku isoko agira ibibazo. Ibintu usanga ari bya secteur porteur de croissance, ibisata bituma ubutunzi bwo kwiyongera, no kuvuga uburimyi, no kuvuga igisata cy'umuyaga, igisata cy'ubutare cyarahagaze, icy'uburimyi ntikirahinduka. Uravye uburimyi bwari bugifise ivyerekeye barukerarugendo tourisme nacyo ntikirabura ngo kizane amahinduka. N'ubu kuntu turi hagati y'ibihugu vya position strategique turashobora kuexploiter, ubonera neza yuko turabona neza inzira two kwinjira mu mwango twocamwo, idica twocamwo kugira ubutunzi buzamuke. Tuba tubanga uburimyi n'ubworozi, uburimyi n'ubworozi bwonye ntuzotuma uburundi buva muri ubukene burimo. Turabona neza idirisha porte d'entrée cyangwa umwango twocamwo, cyo tumusanga n'igisata cy'abikora utabu kitaraduga hejuru. Tugiye mu bijanye navyo n'intwari ibereye muri rusangi, tugaruka ku bijanye na cohesion nationale ko twari tubivuga, gufatana mu ndakawundi muri ico gisata cambe ariyo nkingi ya mbere. Tukaba tubona rero ibyaranguwe na n'umugari CV ko bikwiye kubananya kuko abarundi bakeneye ukuri ku bijanye na kahise kose, ko tuma baca biyunga bakibagira kahise. Direzuri tangatwe tubona nuko tuzogira igihe abarundi ntibasubire kuza baribuka babo mengo bavyirukira mu migwi. Bitwa ko totugeza kuraba kahise twagasezera
abantu bashobora kwirukira hamwe aho babuze niko vyanditse no masezerano bagiye barasinya mu gihe rero bamwe bazoba baciyumviriye ababo bagenda kwabo hatara symbole national urumva na leta birayigora ahica kumisibiko iyo bari kwaribuka ngo bose babitunganyiriza ivyabo ukabona ko na leta itarabidafisa ahicija bikamengo biriko birayigora urumva turangishikira kandi kugira imitima iruke ngwaza ko bategeza kubandanya kuko iyi cohesion nationale ni ikintu kidasanzwe kandi tukageza kuraba ibintu twufatira ko bishobora kunga abarundi naho baracanye ngo tuza kuraba ibintu bishobora kunga abarundi bakabivumera ikindi rero gouvernance démocratique nuko tubona umwaka yoraheze ibintu imigambo urabona kumenga imigambo isa niyasubiye inyuma mu bisanzwe imigambo n'abantu baza baragira débat bagaterera mu bintu vy'igihugu ivyiyumviro harashobora kuvuga ati ibintu bigenda neza vyogororwa gutya urabona yuko imigambo ico kintu casubiye inyuma muri demokrasi yo debitari nta imigambi n'ibishira akora akazi kayo ko gukurikirana ivy'igihugu no kugira eta majoro yabaza barayishikiriza ivyiyumviro kurikira kiriya aho rero abona yuko mu demokratike muri gouvernance tarazi ikindi nuko tukibona hakiriho ibijanye na intolerance politique hari abantu nzego zo hasi aho badasangiye imigambwe bakibabona nk'abasi turatubibona iyo maraporo mwadushikira nawe tuza guhindu n'ibindi byuko tubona henshi bajya batije intwaro bo hasi bakunda kudatandukanya ivy'umugambwe n'ivya leta bya administration ugasanga umukuru mutumba chef de zone ari bagiye kwa twalira bose ugasanga ngoma yakshaw bonekera mu mugambwe arimo n'ibintu n'ivy'imyigisho teza gutangwa mugabo usanga biriko birabangamira intwaro rusangi hasi ivyerekeye amamedia twavuga ko byateye imbere amitazo gukora ariko turabona neza yuko muri débat harakenuka gihaza journalisme d'investigation yarasubiye ibintu dossier biturire nta ma investigation tucuba mu maradi cyakaza tugira ibintu n'imwe byagenze journalisme d'investigation itakikira kora ama media harakagihaza umengo hari ama dossier gushika ko akabakacaye mukacamuyimvya mwiruka ivyo byose by'amabaraje ya mpandari ibintu n'investigation zanyu ngozi ibyo mwatohoje kugira mugira abarundi ntabwo tureke cyo gushaka kugwanya ama media adafise n'ubushobozi bwo kukirana ibintu kugira yeforoma abarundi yakiza mugara avuga ati nibyo twatohoje n'ibimeze kuno ni nibyo babitanye n'agacyakazi na muntu yaho rero niho gouvernance démocratique tegeza kuboneka n'amashira hamwe rero yigenga gasubira akashobora kuza araterera mu bijanye no kubaka igihugu gouvernance institutionnelle sécuritaire twabonye agahaza nuko hari ikintu cyo kiraza mu Burundi mu barundi bose hamunze gushaka abanyagi ikintu cyo kudasomera ubuzima bw'umuntu agaci uravye violence iri mu gihugu twasanga mu gitara tukujana mu violence intercitoyenne no kuvuga ibintu biba umugore bwashwanye n'umugabo ngo nyenda kamucizo si abashwanye matungo za mu muryango wose barengo bawuturiye ibintu bigenda bira mu ntara nyinshi kuva mu mutama bare bamwisha n'abahungu be bare bamwe ibintu bara ko ari violence mengo umuntu wese ivy'ubuzima tunaturi usanga nabo n'abajeje intwaro usanga babicamwo ugasanga ko barahohotera gusa twoshima ingingo yigeze gufatirwa umustande w'Inyamurenza hariya mu ntara ya Ngozi kubimwe yari yakoze birenze bitari zabi n'ibyo amarrestation arbitraire rero n'ibyo maltraitance usanga abaje intwaro bagishobora gushaka gutokera cyangwa gukubita bakagira gute ni ibintu bitarava mu bantu bamwe ico gituma harakwiye kuba na campagne de sensibilisation y'ubuzima bw'umuntu kuko ni urabona yuko umengo abarundi bashaka gucika nk'uko umengo ubuzima bw'umuntu ndacumbaza nkuko Peter avuze ko ubutungane butaba bwahanye bikwiye ugasanga bashaka kwiharira bwari ibintu muhora bigaragara abarapfuye amatungo usanga ari ubuzimanganya mwendri ntuze ku kintu kibaye no gucuma ndavuga ati tukure ziri ko inzego ziko zirakora neza kugira zihashe ubwo bubisha no kwigisha abantu ari inzego zihashe ubwisha no kwigisha abantu kuri gusubiza agaciro kubuzima bw'umuntu hanyuma ubutungane nabwo dusaba yuko buja ku mareforma akwiye
kuko ubutungane ntiburagira amahinduka aboneka ngo bwumvishe ko bufise ubwigenge nyabwo bukwiye, kuko nk'uko tubivuga si conseil supérieur de la magistrature burya bwo butungane werekana ubwigenge bw'ubutungane bubonekera kuri cour suprême sentare ntayinyuze nazia za conseil naburya ndanajya sentare nkuru ya haute cour de justice hama bagaheza bagacabubahiriza rero murajya abangena abamize abagurimo bavuga amagrade no kugira bareke kuvura nibaza ko hatari ibintu byo guhinduka bikibandana.